baranyakiriye neza, baranyeretse urukundo. For sure nasanze abarundi ahubwo bari hanze barakundana cyane kuruta abarundi bari ndani. Novuga yuko ari ubwa mbere ndagikorewe mu buzima bw'iwanje. Urazi kuririmbirwa Burundi bwacu. Ndeka nanga karorero ku baririmbyi bagenzanje nka Drama T, urabona nyine ko ari umuririmbyi novuga yuko abantu bamwakiriye neza, ariko kubera ko afite indirimbo zibiri ntabwo bifise inguvu cyane. So turashaka yuko hamwe abazamwe inguvu cyane ku buryo ku mwaka tuzoba dufise hafi indirimbo 200 z'umuririmbyi umwe zasohotse za hanze ziwe ari umwe 200 canke 10. Aho rero twovuga yuko haba harimo album canke EP, kuko ugerageje kuraba benshi twibaza ku social media cyane ariko ntitwibaza ku bikorwa. Mu gihe rero twibaza mu social media kenshi usanga bijya bintu dukora ku social media ari byo bizwi paraporo ibikorwa dukora. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi Kingorongoro. Takwamukije. Murakoze cyane. Kumeze neza. Ego. Diaspora. So, bimeze gute umwaka wa 2023 wagenze gute 2024 kuri wewe uko dutegura iki muri rusange? Nukuri navuga yuko ari umwaka ambereye myiza cyane. Cyane kuba mahirwe cyane. No mwaka novuga yuko nakoze album yanje ya mbere nise Shine, izina ry'imfura yanje. Ufite abana bangaye gushika no munsi? Umwe. Kaba ari umwaka novuga yuko natanguye gusohoka igihugu kure ya East Africa, yaba Maroc, South Africa ya. Ego. Twitege n'ibindi ko zirenga no kuri byose ndabikesha Imana kandi bizoza. 2024 imeze gute kuri wewe muri music? 2024 novuga yuko mfise ibintu byinshi ngiye gukora no guhindura cyane cyane muri kariyeri yiwanje no kwigisha n'abandi, kuko mperuka muri Maroc, murabizi nari ngiye kwiga kandi natumye n'igihugu tuvuge Pasak na Africalia. So ndashaka nanje guhindura, ndashaka kwigisha abandi kuvyerekeye sound y'u Burundi, kubera ko sound y'u Burundi ikiratakara gose. Ugerageje uvuze sound y'u Burundi kiratakara, ubushatse kuvuga iki Ngorongoro? Mvuze sound ni kujya umuntu ashobora gushika i Burundi akumva kantu akanovera k'ikirundi, akanovera twovuga sound mvuga yewe narabibonye abibonye muto nakundanye n'umukobwa yari mwiza amena amafaranga ndayabura hamwe n'indonongo naze kuyabura sinasubiye kumubona. Umva kera ugurura radio ukumva za sound za kera indirimbo z'abakristo nk'umuntu ari hanze acha yumva nyene ko yibutse Burundi. Naragiye muri South Africa nasanze nico nashaka cadushika ko cyane bakumbura zirya sound, kuko bakoreye amapiano hari abafise amapiano nibo bayatanguye. Ego. So bashaka kumva za sound, niyo mpamvu ba Kidumu ba Big Fizo aribo bacyumvikana gushika ubu ngubu, kubera ko nibo bafise ka kanovera kabo kigihe. So waragiye South Africa, wakoze ibiteramo bitari bike cyane mu migabane itandukanye mu gice South Africa, ngira nogeranya kandi nka Cape Town, Bujumbura canke za Kayanza canke Mwaro, tubisize muri South Africa ngira niko bimeze. So abarundi bakwakiriye gute hariya, wibonye gute nka Kingorongoro gishikaye? Nukuri reka dufatire ngaho kuko nibonye, kuko jewe nagiye mfise ikizere mvuga ati ndagiye gukora umuziki, ariko kandi bikanka peut-être na ma video nimwe ariko yabona usije ndakutenda wa mbere ajya ma video na postinze nimwe ariko yabona, ariko kubera ko nasanze uko nabiziga siko nabisanze baranyakiriye neza, baranyeretse urukundo. For sure nasanze abarundi ahubwo bari hanze barakundana cyane kuruta abarundi bari ndani. Ego. Banyakiriye neza, baraje kunshigikira, baranyeretse kabisa ko bakunda umuziki w'u Burundi, bakunda n'abaririmbyi b'u Burundi. Ego.
navuga yuko baranyotegwa ni ikintu cyambere je nakoreye ikintu cyambere navuga yuko ari ubwa mbere ndagikorewe mu buzima bw'iwanje urazi kuririmbirwa Burundi bwacu muri surprise kuko ndi backstage nanzi yuko bashaka kumpamagara hama nje kuri stage so bampamagaye nca numva Burundi bwacu ubwo nyene so naramerereje umubiri wose uri Murundi uri mu mahanga barinze Burundi bwacu yego uwo munota wiyumva as the best naharura ahantu naciye kugira nshike hajya hama nkaca numva kwana ndi gwagasoreje nkaca mbona the way abarundi bavyumvamo kurazi ijya sound kuko ni ijya sound nyene nako ndavuga kuko sound y'u Burundi irahari umurundi wese ahari ayumvise tegeza kumva ati ngandi mu Burundi naho yo bari hehe yumvise ijya sound ariyumva nyene ko ari mu Burundi so nivyo nyene narumvise ijya sound navuga ati c'est pas possible ngiye kuri stage ndahindura vyose canangura kubaririmbira indirimbo yanje yitwa hari kera bisigura yuko yatumye abantu bose rero bumva nyene ego turashitse mu Burundi rero bamaze imyaka nka 10 so niki wobwira abarundi bari muri South Africa wongebwira nabandi barundi bari mu diaspora y'Abafrika canke hanze y'igihugu muri rusange Nukuri sinzi maybe abarundi bari South Africa banyeretse urukundo rurenze kuruta abandi sinzi ariko ndashaka yuko abarundi bose bari muri diaspora je ndabita aba diaspora kuko n'abarundi ko ugerageje kuraba no mu bindi bihugu ari abantu baba hanze ariko ntibabita aba diaspora babana boy bose baba hanze ariko ntibabita aba diaspora so turashaka yuko abarundi bose bari bahanze bakundana cyane bagashirikiranirana bakasapotingana ariko kandi muri iri gihangiro byo kurondera amahera kuko bose bagiye hanze kubera ko bashaka kanoti bibuke yuko bafise iwabo bubaka iwabo ego ni song nziza mwakoranye na Big Fizzo navuga ko ari umukurambere umuntu wa kera cyane Nukuri ujya musaza so Imana imuhezagiye cyane yaranciriye inzira novuga yuko nasanze abantu benshi bazi Farious banzi nanje sigura yuko hari icyo yakoze kuri music yawe si kimwe gusa ni byinshi yego so indirimbo yagushikanye kuki gushikana no mu screen no sa indirimbo nyash canke tumaze gukorana nyinshi hariyo nyash so izo ndirimbo zose ndaza kugaruka gato no kuri title gukomeza izo ndirimbo zose novuga ko ari indirimbo zatumye abantu bose bumva nyene ko nkuze cyane mu muziki kuko umusaza nkujya akwemeye akagushira mu bikorwa vyiwe je namuhamagaye rimwe mu ndirimbo yanje akayumva gatanu so nibisigura yuko nawe nyene yatigeze amamagara yaramamagaye mu ndirimbo ziwe ndaparticipa turakora neza na yarahitinze gose ziri mu ndirimbo nakoze naririmbye na hariya ndabona nyine kumenga abantu barayifeelinga cyane turafise na ndagukumbuye so mu nyuma nanjye ndiyumvira ati musaza none bimeze gute projet ngiyi umviriza nawe wumva ahejeje kuyumviriza avuga ati no iyi ni miburiburi nimba ufise time vuga no producer wawe no musi tuyikore uyo munsi nyine twaraye tuyikoze ejo tuzindukira location kuko yarafise rendezvous yo kuja mu Bufaransa sigura yuko nayikoze uyo munsi muri iryo joro mu gatondo nzindukira muri video so ni ibikorwa byinshi wakoze mu mwaka wa 2023 twaza ko mu mwaka wa 2024 tuzokora ibikorwa birenze nk'ivyo wakoze 2023 kare na kare duhishije ko umaze gusohoka imbibe z'igihugu umaze kubona industrie y'u Burundi imeze uko iyo bavuze industrie ntiwamye ukimbwira karati ni ibintu dukora industrie ni ihinguriro ego ntushaka guhingurira ibintu byo mu Burundi byinshi muronke k'abarundi bikadandazwa hanze n'indani ego aco kinibaza ko abantu bakiye kubitahura ego kandi nivyo nyene ariko ndavuga the way dukora ngaha mu Burundi industry yacu ntabyirakura gose ntabyirakura ku buryo dushobora guproducer indirimbo hafi 1000 ku mwaka tuza kuba dufise hafi indirimbo 1000 ku mwaka zasotswa kubera ko industry bumva ni ihinguriro ihingura byinshi apana boutique cyangwa zembure irangura mu 80 urumva
turashaka yuko industrie yacu ikura. Reka ntanga akarorero ku baririmbyi bagenzanje nka Drama T, urabona nyine ko ari umuririmbyi nuvuga yuko abantu bamwakiriye neza, ariko kubera ko afite indirimbo zibiri ntabwo bifise inguvu cyane. So turashaka yuko hamwe abazamwe inguvu cyane ku buryo ku mwaka tuzoba dufise hafi indirimbo 200 z'umuririmbyi umwe za source za hanze ziwe ari umwe 200 canke 10. Aho rero twovuga yuko haba harimo album canke EP. So ivyo rero bizotuma industrie yacu ikura, industrie yacu iguma ya sound yacu iguma igaruka buri mwanya, ku buryo uzosanga n'abaririmbyi benshi turonkeka koyoko, kubera ko kenshi usanga zigeza Spotify za YouTube zirakunda iyo wa uploadinze cyane canke yubahaye ibikorwa byinshi cyane, package bimeze neza y'indirimbo nyinshi. So bigaca bituma winjiza n'akanoti. Hari new generation cyane ngenda kigaruke ko usanga kuze hits imwe canke zibiri canke zitatu nk'ibyo waruvuze mu kanya, ugasanga yitwa kumenga yashyize ahantu yategeza gushika. Niyo impano ushobora gutanga kuri new generation zo muri kino gihe? Nukuri ni nk'ibyo nyine ko ndavuga byo gukora cyane, kuko ugerageje kuraba benshi twibaza ku social media cyane, ariko ntitwibaza ku bikorwa. Mu gihe rero twibaza mu social media, kenshi usanga bijya bintu dukora ku social media ari byo bizwi paraporo ibikorwa dukora. Tutekereza gukora ibikorwa ko urashobora gushika ahantu ukumva nyine ko umuririmbyi bamuzi kubera ko yavuze ibintu runaka, cyane yavuze yapostinze ibintu, cyane yigeze gukora ikiganiro akavuga ibi, ariko ntibazi ibikorwa byiwe. Nta kintu kibabaje nk'icyo. So turashaka rero ko abaririmbyi bibaza ku bikorwa cyane, hama social media ibe nk'akantu ucisha ko ibikorwa byawe kuvyerekana kaba kace ku ruhande. So kiganiro open mic kinike kajambo bwira abakunzi ba muri rusange ba Kingorongoro, umwebwe n'aba industry music indunze n'abanyamahanga muri rusange. Reka mpere ku bafana biwanje. Nukuri ndabakunda gose, the way banshigikira, the way baca mu nzira zose berekane uburyo nshoboye. Nukuri ndabashimira gose. No musi niba ndi ngaha ni kubera bo, uno munsi nimba ndiko ndakora bene uku ni kubera bo. Imyaka maze ndi muri game ni myinshi cyane, ariko kandi byose ndabikesha bo, kubera ko nibo batuma nguma uri strong bene uku. So nanje sinzobatererana, nzoguma ndabahereza ibikorwa byiza. Mperuka kubahereza album yanje shasha yitwa Shine, ikaba ari album novuga yuko muri semaine ariyo iri muri top album muri ntuze muri audio mark i Burundi. Nuno musi ubiravye, nuno musi iri muri top muri chat. Bisigura yuko ni ikintu gikomeye cyane. Ivyo byose ndabiziga ndabikesha abantuze abafana biwanje, kubera ko nibo batuma mba uwondi ubu ngubu. Ariko kandi nahanura n'abaririmbyi bagenzanje yuko twobandanya dukora, dushikiranirane kandi tugira ama collaboration menshi. Narijya rero tumaze kumenya amasoko yacu ahari. Benshi abaririmbyi tuko tubaza muri East Africa, ariko East Africa ugerageje kuraba abafana bacu bari muri East Africa nta namahera bifitiye, ntibaripanga cyane. Sindiko ndabatuka, ariko awaja jipanga tusema ukweli. So tumaze kwagura tukaja za Zambia, tukaja za South Africa, tuzosanga abafana bafise note, bafise amahera, bakunda Burundi, bakunda n'abarundi. So turashaka yuko abaririmbyi rero bagura imbibe cyane kugira umuziki wacu kuri. So n'umurimvyi Kingorongoro tunamenyesha ko ari indirimbo yiwe iri kuri YouTube bishashe yitwa tuko bien. Biko bien. So ni gikorwa cyiza yakoze, murashaka kuja searching ama platform yiwe. Ni igikorwa nakoreye muri Maroc. Kimeze neza cyane. Ni igikorwa kimeze neza. Ni indirimbo novuga yuko timu yose najanye nayo Maroc nico gikorwa baprefeye, nico kivugo twagendera ko ico gihe cyose twavuga ati tuko bien. Uko baradushigikira, baranshigikira. Igikorwa ndagikora video,
Kenshi yarabikoze cyane igikorwa kiraja habona kujya nyine mu kibona niko kimeze kandi nizere yuko mwaryohewe cyane gose kubera ko igikorwa gifise quality kandi amasanamu yo hanze kamera ameze neza cyane. So reka ndagushimire cyane nongera ndagushimire cyane wakoze kuza neza. Asante sana. Murakoze cyane, Imana ibazagire.